ubwo butungane nyene nibwo bwamushizeho none kuri constitutionnel ndani iri mu butungane none uri munsi aribagira yuko ubwo butungane nyene avuga ariko bwamushizeho twibuke gatoyi mwene wabo umukuru w'igihugu Nkurunziza yitavye Imana siye yaciye agenda mu bugo butungane akagira ibishoboka byose kugira ngo nyarenga ntabwo umukuru w'igihugu kugira ngo ntazwe gutunga yari matora none ubwangu ubwo butungane nyene uribaza ivyo arimo ukibaza ivyo avuga ukibaza yuko aba ari umukuru w'igihugu koko cyangwa bamusunika kigenda uvuga ivyo urumva rero nta butungane mu Burundi buhari arabize kandi ubwamushizeho yaba mu butungane buhari ntaba ari umukuru w'igihugu urumva rero hamwe avuga ibintu ino munsi gihushane ejo akavuga ibindi hirya ejo azoza kuvuga ibindi ivyo avuga ibintu bitumvikana gatoya ubwo butungane burimo kubacinjira ku butegetsi dore yovuga gute ko atabutungane buhari ari we yari hafi y'umukuru w'igihugu Nkurunziza ari we yabaye minisitiri de l'Intérieur akaba yari kumwe n'abo bajenera nyine bari kumwe mu kuri amatora bamufashije mu gusafika inganda z'ubuzabarundi urumva rero jico novuga muri make ubwo butungane nibwo bwamushizeho ubwo butungane niwabutwara uno munsi ndiyovuga rero ngo nta butungane buhari kandi ari wabuhagarariye ushobora kuvuga ngo butungane ngo abanyagihugu ngo nibabatunganiriza kandi abanyagihugu batamutoye hanyuma akaza akaba ari we niyo ubwo butungane n'igipolisi n'igisirikare n'ibiteze bimushyiraho wewe uza kugira ngo abanyagihugu batagushatse aha n'imizimu y'abo bantu y'abanyagihugu nyene bicwa yavuga ngo ni paradis ngo ni paradis amakaza wumva abanyagihugu cyangwa abakaza babona abanyagihugu bari muzi bari batuga mu nzuzi bapfuye bamubaza kimwe n'abanyagihugu bari hehe agaca avuga ngo bagiye mu Rwanda ngo kugira ngo bagiye bakoze ibikorwa by'icanye aho ko yabyemeye kuko atwara mu bucamanza abanyagihugu twe tuzomubaza abantu bacu bapfuye ku 2005 uharushekana n'intwaro yo hakana atwara igipolisi abapolisi bavuga mu bwicanye bwa Kamenge za Kinama bitwa bazabiro niwe yarabarongoye abataye mu nzuzi muri za ubu yararimo niwe yabarongoye muri Safisha yakora mu biro by'umukuru w'igihugu bafatanije na Jonathan Shimirimana nibo batima bagatongo bakica abantu ku misozi yose y'igihugu cy'u Burundi niwe kuva mu 2005 na gatandatu niwe yararongoye ingorera niwe yatwara ingorera none umunsi yovuga gute ngo ariko rero ngo kubera abanyagihugu ariko rero tamarira y'abanyagihugu y'abantu bateye muri za Rusizi